abamenyeshamakuru ngo barakoze nabi cyane mu mwaka w'ibihumbi 2015 mu gihe igihugu cyari mu ngorane za politike. Mbere ngo bamwe barakokeje mu bwicanyi bwari ko buba icyo gihe. Ibi rero bikavugwa n'umushingantahe Ruwikamwenubusa, umuyobozi mukuru w'ibinyamakuru bya leta byandika. Avuga ariko ko adashaka kuzura kaboze, ahubwo ngo ashatse gukebura abamenyeshamakuru bo muri iyi minsi kugira ngo bakore bisunze akarangamutima k'umwuga. Ibyo rero yabishikirije kuri uyu wa 27 Munyonyo mwaka wa 2018 mu gihe hariko haba inama y'umushikiranganje wo kumenyesha amakuru hamwe n'abarongoye ibinyamakuru hari mu ntara ya Muyinga. Reka twumvirize umushingantahe Ruwikamwenubusa. Hanyuma jewe ico tonsaba kindi musabe guhisha umuti yaraye. Nous avons fait des gaffes qui ont coûté la vie à des gens. Des gens sont morts. On est muri demekeze n'abantu batuye. N'abapfu. Ntibishwe ibinyamakuru ntivyagizwe kwa. Donc ne me demandez pas de ne pas le dire. Je vais le dire. Kandi sindabivuga kugira ngo nuko tango ndabivuga kugira ntagize bisubira. Vraiment, franchement, ne me demandez pas de me taire là-dessus. Tubwiza kwivuga kugira ntibisubire. Chambona na radio anakajo kwishura. Monsieur Jean-Claude. Nawe mvuga nti iyo gudusaba ko tutavuga twakoze byaramakosa. Ne tuyagumemo turi impende cyane turi ngombe. Turamenyesha amakuru bisonera kubwiza kubahiriza umugambi. Kandi urakuzuratse ko umwanya yakumaze umugana yizi kandi yacenda kwibuka. Usha igumujyambwa abumwe gatukije umujyambwa. None umunyemenyesha amakuru yakiya contribuer bagaturira umuntu abona qui ne dénonce pas qu'il faut pas tuer les gens. Utumubwira ngo ndabihore kubika nabihore. Ntagira umenyesha amakuru azosubira ibyo. Nico nabivugiye mon objectif c'était de dire ceci. Ntagira umenyesha amakuru azosubira kuja inyuma y'abantu bari kubica abandi. Reka kumbuza kubivuga parce que je vais le dire. Nanje nakubwiye ni umujyambwa wumwe agatukije umujyango. Jewe ndabasubiramo natanze ubururi bw'amakosa yabaye pour les éviter. Reka kumbuza kubwira abamenyesha amakuru kwivita barajyakoze bakoze. Byarabaye kubirabaye ibintu kwisi nzima. Ushobora kuvuga yuko atamenyesha amakuru arikora aha byarakoze. Umuntu agapokeza ariko aricu. Bikavugwa en direct. Est-ce que nous suivons en direct yavugwa mu maradi? Je ne les cite pas. Twarabikurikira. None ushaka sindabwira abandi bamenyesha amakuru bagenza nde ndabasabye biya bintu byabaye ntibize bisubire. Je dois leur dire ça, messieurs. Naho ushaka kureka kubyumviriza ndisuri uko abandi babyumva. Ndafise abashaka kubyumviriza. Ndafise naho lorecisha. Mugabo vraiment ne me demandez pas, ma conscience ne me permet pas. Yuko umumenyesha amakuru aja mu bantu bashobora kubyumva. Icyo d'ailleurs pour moi icari n'ikibazo. Président wa ABR yavuze ngo ntitugaruke nawe nyine kuvyakoze bibi. Erega ntitubigaruka ko kugira ngo tubandanye dukora bibi. Tubigaruka ko kugira ngo tuvyirinde. Acceptons que tubwirizwa kubimenya kugira tuvyirinde. Hama ibindi bavuze bijanye n'ingene uno munsi umugabo wo kumenyesha amakuru wifashe. Je ndashobora kuvuga neza ko uno munsi umugabo wo kumenyesha amakuru wifashe neza. Vraiment il y a pas d'antagonisme. Nta muntu ariko arasindira uwundi, nta muntu ariko araremenariza uwundi. Tant mieux. L'administration commence à avoir confiance dans les médias. Hariho même des membres de l'administration batanguye kurondera ibinyamakuru kandi kare barabona bakibuka. Igari haba guverineri bahunga ibinyamakuru. Il y a des conseils de gouverneurs agira ati ujye mumenyesha amakuru ntagira uvuga ko ari je agahunga. Donc le fait est que atanguye kubasura kushuma umuntu ajewe d'administration agenda akarondera ikinyamakuru kugira ngo amakuru yiwe amenyekane. Ivyo umuntu arabyo kandi mu bisataje bimenyekana. C'est des gens byifashe neza. Ico twifuza nkawe urongo ya BR. Nkawe urongo ya BR. Essaye de rencontrer tous ces médias. Urongo yoshera mu bya ibi tuba tuvugira ngaho no munsi pour l'intérêt public. Kugira imigenda nimere neza. Ubibabwire nabo même les autres responsables b'imediya mukora. Twese duhamagara tuvugane comment perpétuer ico kintu ciza kiriko kiraba entre les médias et l'administration. Abajejwe intwaro banga
jewe ntaco bavuga ko ivyo bavuze kubera bo bashimye kubera banatangaye. Au moins eux ils ont compris que nous ne sommes pas leurs ennemis. Niyo conclusion yabaye nta n'umwe yavuze ko turabasi. Mugabo hari ikindi kibazo bagarutseko n'abamenyesha makuru bakigarutseko kijanye n'uburyo bw'ibinyamakuru. Ibyo by'uburyo le gouvernement a essayé de faire un fonds d'appui aux médias. L'ikintu gihari kandi même dans la nouvelle loi sur la presse kiriyo. Igisigaye no kwishuta. Hanyuma mugabo ico tudokwibagira. Niwo bomesha makuru. Ngo bongere wibagire. Vous faisiez semblant d'ignorer le contexte économique igihugu kirimo. Wibaza yuko ibinyamakuru ivyo bikenye gusa. Nk'aba guverineri bagenda n'amaguru muri abo. Mu guverineri asaba lift ni muri abo. Ce n'est pas que les médias qui ont des problèmes de moyens. C'est tout le monde. Mugabo twico dukora n'igiki. Bigatugire notre fonds aussi. Il y a des ifasho wifashije. Reka natwe tugeraje tugire dans nos associations. Mu mashirahamwe tugire notre fonds. Il est un fonds. Il va gérer par des personnes de confiance kubera mu médias bariyo. Nabo bavuga ngo amesha makuru. Amesha makuru ari n'abantu babagabo. Kije tukone kandi ni benshi. Abagize amakosa ngo bamwe barahunze abandi. Hariho n'abari ngaha bayakoze. Mugabo basaba ikigongo. Hari abishikanye bari jewe biya bintu narihenze muri amabiri. Uza kwivuga ruwa kwitwariye. Umuntu arashaka kumureka umubona. Ntabayagitse kosa. Pourvu que atabandanya mu makosa yiwe.